Gishinga ntahe mu kanya gatonya no musinza kuba igishinga ntahe n'ukuri abintu tukwiye kwigira ko mu buzima kuko cyane gose hari ibintu dukora tutibaza ingaruka mbi yavyo. Uno musi rero turaje ku gishinga ntahe ca Boris, aho Boris aduha igishinga ntahe ciwe kugira dushobore kucigira ko na cyane kugira abantu bibonamo nabo bashobore guhindura amazi atararenga inkombe. Umunwa no wiwanje igira neza kaze Ahmela hama amajambo na ya Boris. Jewe Boris ndi umugabo mfise imyaka 35 ndubatse nukuri maze igihe c'imyaka 5 mu rugo. Rero jewe Boris nkiri mu busore bwanje nukuri nari umuntu akunda cyane abana b'ibigeme na cyane yuko nari mfise igikundiro mbetse nkabasa neza nari mwiza nari twararika amagara yanje nari twararika ivyo mfungura na cyane ko bama bambwira ngo ngende kwiyandikisha mu maneka kuko ukuntu nari nteye. Ivyo rero umaze kwibwira umwana w'umuhungu ari yumva yuko koko abigeme bose bari musi y'ibirenge vyiwe akumva koko yuko ari we atawundi muntu aboneka ahaciye ari we wenyine aboneka. Ubwo bwibone nanje bwarambayemwo igihe kirekire ku buryo hageze igihe nzo ndakurakuranwa abana babigeme nkanabahenda cane n'abakurakuranwa kugira bakuranwa impuzu kandi nababwira ibinyoma gusa kuko bose nabemerera mariage. Kandi ico nababwira coco nuko umwana w'umwigeme wese yanca imbere wese twaranaryamana wese twararenga ibwirizwa ugaca usanga rero tunahejeje kurenga ibwirizwa n'ukuri nabampejeje ico nshaka ni kuvuga je nari narihaye ihangiro yuko umwana w'umwigeme wese tuzoba turi kumwe wese tuzotegerezwa kugira ico dukoze tukarenga ibwirizwa maze nkaca ndamuhiba kuko navuga ati ntawo resista nta muntu numwe yo kwanka ukuntu nsa ni kuvuga ryari hangiro nari narihaye mbese nari navyishima no ku bagenzi banje no ku bantu twagendana. Harageze igihe rero duhura n'umukobwa yitwa Pamela. Uwo mukobwa yitwa Pamela nukuri twarabanye tubana ibihe byiza. Niwe mukobwa novuga yuko nubwo twayeko turakina twakinye mvuga yuko ndamukunda. Nenda mufise ko urukundo nubwo rwari ruto mugabo rwari urukundo. Pamela rero twararenze ibwirizwa nukuri hagera igihe ambwira yuko yibungenze. Ambwiye yuko yibungenze jewe nukuri narumvise ntangaye cyane na cyane yuko navuga yuko jewe ntarakwiza imyaka yo kwibungenga kuko urumva nari mfise imyaka 25. Pamela rero arambwiye ati burya rero Boris jewe ndafise imbanyi. Ndambwiye ati ufise imbanyi ati ico gito ati wobona wo shaka kuba mama nanje nkaba papa ati ivyo ntivyo kunda ati nyabona ahubwo genda uyikureyo genda uyikorore. Mejeje kumubwira iryo jambo Pamela yaranyihweje arakorora amosozi arambwira ati ico cyaha cyo kwica jewe ntaco nokora ati urareka kumpa ivyo ushaka byose mugabo umwana ntawo nkurayo. Ni kuvuga Pamela cinamubwira ati niwo nka kuyikurayo jewe na wewe biraheze. Ego koko nkuko vyakabaye Pamela nari ndamusezereye vyari biheze. Sinasubiye kubaza ica Pamela haba namba. Muhira bavyumvise bace bandungika hanze kugira nshobore kuja kwigayo cyo ndagenda kwiga hanze. Ni kuvuga amakuru ya Pamela nta nashoboye kumenya nta nasubiye kumenya. Hanze twahuriyeyo n'umwana w'umwigeme nukuri nawe nyene turakundana mugabo sinamukunze nkuko nari nkunda Pamela. Ni kuvuga nabandanije yangeso nyene nari mfise mu Burundi yo kubandanya nkurananya abakobwa uwo turi kumwe no munsi tumaze kuryamana nabandamuhivye ejo nkafatana n'uwundi. Ni kuvuga yari yabaye ingiso kuri jewe. Pamela maze aravyi wewe yarabaza amakuru yanje akabazi yondi mugabo ntigeze anyandikira ntigeze ambaza n'ikintu na kimwe ntiyambwiye yuko yanavyaye nta kintu na kimwe n'umuhira ntibashaka no kubimenya. Mbese ndaguma hiyo hama hagera igihe ndavuga ati jewe ilfo yuko ngira ubugeni na cyane yuko muhira bari bandemereye ne namaze kugaruka mu Burundi mugabo niyumvira mu bantu bose twagendanye uwo notwara mbona yuko ata muntu numwe notwara maze camfatana n'umukobwa umwe twahuriye hanze turagira ubugeni aho yari ku myaka 30.
nkwijije imyaka 30 usubiye inyuma gato sinabwa kwiza imyaka 30 neza nafise 29 mugabo nakwije imyaka 30 ku mwaka wa mbere tugize ubugeni nkwijije imyaka 30 ndavuga ko je navuze ati umwana wa mbere nzomuronka nkwijije imyaka 30 aho mu mutwe sinayifise yuko natejeje inda Pamela kandi dufitaniye umwana ivyo nari navyibagiye nari nabifuse mu mutwe maze mbona imyaka 30 irageze tutararonka umwana imyaka 31 irinjiye tutararonka umwana maze dufata ingingo kuja kwa muganga tugiye kwa muganga baca bambwira yuko jewe ntakivyara nashobora kuronka umwana ni kuvuga bambwiye yuko ntashobora kuronka umwana nibagiye ati mbega kubera iki ntashobora kuronka umwana kugeza ubu subiye inyuma gato nari nagize accident ndi Burayi ni kuvuga iyo accident bambwiye yuko atakibazo na kimwe yanteye mugabo aho niho nagira ibibazo ndapima ibintu byose basanga yuko ya accident hari ibintu byo yononye ku buryo ntashobora gusubira kuvyara babimbwiye isi n'ijuru byanguye ko niyumvira ati mbega jewe nzobaho ntafise umwana mbega bizogenda gute ni kuvuga ndagenda ndabwira mama ivyabaye na cyane yuko mama yari yifuza umwuzukuru nukuri biranka mama ambwira ati mbega wowe uribuka neza yuko wateye inda Pamela ati mwana subira ugenda usaba imbabazi Pamela maze uronka umwana utora umwana hewe Pamela nawe ngiye kumuraba nsanga Pamela yarubatse urugo mbere yararonse n'umugabo ashobora kuyandika ko wa mwana wanje amuyandika ko izina ryiwe ni kuvuga ndafukama ndatsaba imbabazi Pamela ndambwira nti Pamela ndagusavye imbabazi n'ukuri umwana basi azaraza kundaba basi ndamuberese umubwire ko ndi papa wiwe Pamela arambwira ati se nuwamureze uwambwiye yuko ndamukureyo rero umwana wawe yarapfuye uyu unye si uwawe ahubwo n'uwundi turi kumwe Pamela maze kumbwira iryo jambo yuko umwana wanje yapfuye nukuri narababaye cyane ndakomereka numva ati mbega umwana wanje yarapfuye kandi akiriho Pamela kuko yaranyumvishije yuko umunsi nsohora rirya jambo ati tugende gukura yurya umwana yarapfuye kuri jewe no kuri Pamela jewe nari mfuye Pamela nukuri yarabayeho ubuzima bwiza n'uwo mugabo wamukunda mbese Pamela yaramaze kuvyara abandi bana batatu bagirenga kuri uwo mwana jewe nawe twavyaranye nukuri Pamela gushika no munsi yarandahiye yuko umwana ntashobora gukora ko ntashobora no kumuraba ntashobora no kumubwira nukuri yuko jewe jise wiwe yavuze ati umunsi nanavyubahutse azosha nyitwarira kuko nta cemeza neza na neza yuko ndise kuko uwiwe uwanje yarapfuye ni kuvuga intuntu n'agahinda nivyo binyuzuye ku buryo nashinziye intahe kugira mpanurire abantu bose cyane imisore murashobora kuba muriko muravyina uno musi cankwe mwiyumvira yuko hataragira yuko muvyara mukagenda mugakora ivyo mukora mutsibaza ingaruka mbi yavyo ivyo bintu vyose ukora ukiri umusore hari ingaruka yavyo hari umunsi uzokwifuza umwana ukamubura wishinze ngo kororinda wishinze ngo ica umwana wishinze ngo ndiko ndavyina iburyo ibubamvu hari umunsi uzovyicuza hari umunsi uzokwifuza ivyo uri kuranka no munsi hari umunsi uzokwiyumvira ati iyo menya rero nyimbi ntayanje yo bigisha ibigisha jewe ahondi nukuri ndiko mbandanya niginga Pamela yuko yonyemerera basi umwana nkanamuramutsa basi nkanamukorako nirigwa ku marezo sosio niko ndaraba ifoto y'umwana wanje intuntu iranyishe namaze kumera n'imvi ku myaka 35 kubera intuntu n'agahinda murakoze makabeshi mugabo katari kure y'ukuri voilà uragereza kumwereka ati nuko bimetse ati mugo nanje sinavyize neza gusa twogira uko unye jewe ndizera neza yuko vyo bimeze uko nubwo buri kuramubesha ico gihe aravyemeye oya wewe ntibivuga nk'ukuri kwa mubesha kuko uba wifitiye confidence uba wifitiye icizere ati jewe ikintu ndazi ko nshobora kugishikako nubwo azobaye sheke wewe uzovuga tujye umuntu yarifitiye confidence urumva mugabo wewe ata confidence ufise uko urumva jewe naratwaye Eric ndamujabukana par exemple hari abantu bari kwaraja hanze jewe bose banshaka kugira bashobora kuja Serbi Eric namutwaye Serbi ntuzenya namutwaye se trésor namujanye uri kuri beshe uri kuri hamapete utazi ndiko ndabibwira ndiko ndabibwira Oba ni yagenda akabaza amateka bazomubwira ati sa ati jewe Ahmed yakubwiye nibiki yarakubeshe Eric
donc bazobwirana ni kuzowe yamuhamagaye rero bazobwirana usange yuko icyizere bariko barakigukurako wamara kugenda gushika imbere bose bakwiye ko icyizere kuko guta icyizere biroroshe cyane mugabo mu kugira ukigarukane hoho rero bikagora bimwe biteye ubwoba rero novuga yuko nukuri tugerageze ubimvuga kuri kwigira confidence ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu cyiza kugira ushobore gutera imbere mugabo kubishyiramo ububeshi burenze wagize umwuga navyo bizoba bimwe bizogukurura nubwo uzovuga ati ububeshi bwange buragaburira umuntu ngo utabeshe ntagaburira umwana uzomboyesha ugaburira umwana indwi imwe mugabo iyindi ya kabiri ubure n'ubwo gukopesha hari umuntu yavuze ati ubuzima bw'ubujumbura busigaye bugoye ku buryo n'ibinyoma byaduheranye haragereye ibinyoma bihera nivyahera ukabura icubesha uzocuja he uzocubigenza gute uzocubaho gute rero tegura ubuzima bwawe tegura ibintu byose kandi kuba innocent cyangwa se kuba intungane mezame ntaco bigushikana kure ugenda buhoro ntiwihuta mugabo ushika kure usanga hari umuntu uraziwe ko usanga umuntu yakwizeye kuburyo bwo nubwo icyizere ufise nubwo wodekona gatonya basugati bakamushyikiye nusiko yarameze ni accident yamushikiye nubwo imodoka yanje yayigongesheje siko yarameze imodoka zikurisha ku miliyoni 9 na karorero tumugo nubwo yayigongesheje sumuguruguru siko ameze aho bica hose n'ikindi kintu cyaje cyaba abagufitiye icyizere confidence mugo usanga ni wawe nditse yayigongesheje atujya twayimwe abakobwa ati yazungurutse igisagara cyose ati mukugira ayigongeshe ni kuvuga yuko yari korasamara ushishiramo abakobwa cyane kuko nibo bakunda kugongesha byatari sana rero nibatse yuko muri WhatsApp today yacu nibatse yuko twoba bitigirwa tukagabanya ububeshi tukagabanya kuvuga ibinyoma tukagabanya kwigira abo tutari cyane cyane ikintu gishoboye vuga ko gishoboye utagishoboye vuga ati jewe peseye ngenda kigerageze kandi aziko ushobora kugishobora apana gutanga ibitutu udafise apana kwiha amapete udafise kumenya intege zawe nke zigera naho nyene bizogufasha kugira ushobora kugera aho wifuza kugera munakoze cyane yari WhatsApp today uwifuza WhatsApp today yashoboye kwitangurira hagati atayitanguranye natwe urashobora kuja kuri YouTube ugakurikirana ikiganiro cyose cyangwe no kuri Facebook naho nyene bashobora kugishiraho WhatsApp today ni kuvuga uca wandika Black Media Facebook YouTube ugishoboye kurikirana ibiganiro byacu ukuri kwamye murakoze